Yudakunze uburindaya nyene ati jerekana nyene nkunda abantu benshi kandi umuntu ategeza gukunda umuntu no ko afise umutima umwe uko urumva nkundanye no binojyana na benshi simenye aho nagiriye ikibazo rero byiza numva bagumana n'umwe bicitse mukabikora nyene nta myaka ijana kandi niyo ndiko ndanaje wapi na mu diaspora n'umwe fise anyitayeho apo ndabakeneye regana n'abarundi barashaka gufasha umurundi nyawe n'abarundi mbere ubarundi umengo nibo batwitayeho cyane nyene tubana ngaha mu iki gihugu cacu yego nyene gusa n'abahariya turabakeneye ndabashimiye cyane ku kigoro kanyu ndashimira abakunzi rero banje bankurikiranye n'abasi banje basimwataye n'umwanya wo kunyumviriza navyo ni sawa ndabashimiye cyane. Hello guys, ndabaramukije kuva mu itandukanye mwa mu Burundi cyanke hanze. Ndababwire ko ndabakunda cyane. Ninde ni jewe nyene The Brave Musesanguzi kuri microphone hamwe na Social Boy inyuma ya kamera za Motivation Plus Media. Ndababwira yuko mugiye naje banabazaniye umuntu ari chic, ari cool, aberewe, ameze neza, azi kujanisha message zami. Nawe ninde? Numukobwa numwigeme asanzwe afise impano zitandukanye ngaha muri Buja Flavor. Turamubona cyane ama filme, turamubona cyane ama brand atandukanye. Numwe bien sûr yasohotse aba ariko aba yambaye neza. Nawe ninde? Ni Kercy Adnette. Kercy, ça va? Ça va bien, ariko sinkunda umuntu ntakakiza nuko. Ariko ni kumeze? Oya si komeze. Ani tutubibona ariko. Hari mushaka kubona je atari byo mbona. Neza cyane nakarengo wambaye kireze nabenya ko cera. Ari je ndabivuze kandi cambaye mugenzi wanje. Nibasika takoze? Oya nta kibazo. Kandi hajya abakobwa b'inzobe ku kazuba ni mufatana cyane. Catwirabura. Twe natubana twirabura tuboneka ku kazuba. Nyene imibiri yacu nyene ni pirate. Sanga ari pirate ukuntu. Yes, Adnette. Uzi ngene uberewe hayi? Nakoti. Ndakunda kukwambika. Jewe nyene ndiyambika. Hajya usanzwe uri umukinnyi w'amafilm ukongera ukaba n'umu autostyliste. Urumva ko nyene riyambika. Oya nyene urunganwe guru kunyene jengana. Kenshi usanga ruhari rubona ibintu bishushe nyene bigezweho. Nanje ugasanga nakuze mw'ivyo. Nama ndababwira nti mu Burundi twaba dufite vyiza cyane bitandukanye byinshi. Singomwe ngo tubone ngo mu Rwanda, Tanzania ngo niho bana hari abana beza. Hajya no mu Burundi turabafise. For example, raba Kercy ngene yaka. Kercy twibandanirize. Kercy usanzwe uri umukinyi uri kuravugwa cyane muri industry muri Buja Flavor akubikora neza. Ambavu yaho ufise ibintu byinshi cyane uri kuratunganya mwino misi. Uziko misi yeze nabonye agakafa kawe k'ifilm ugiye gusohora. Karahari izosoka jeudi. Amakuru asumira ngo wakoreye abandi nawe ushaka kwikorera. Oya narakutse. Kandi encore iyo wajeje amashuri utangura kwiyumvira ivyiyumviro birenze. Ufise projet nyinshi mu mutwe. Rero kugira wipimura abanza ugasohora imwe kugira urabe ko bizopasa. Uzi yuko ari abantu benshi batazi Kercy Adnette wari we ko yize niki. Washobora kutubwira ka presentation gato? Oya narize nyene narize. Ariko sinize vya hatari nize secondaire gusa nabirenze. Urafise agapapuro mu nzu? Ntibarakama bazoka muri December. Wow, tuzoto. Kercy usanzwe uriko urakora agafilme kawe wise ngo inzira yanje. Inzira yanje kubera iki yo titre? Kubera ko nyene ari inzira yanje. Ni inzira ya Kercy? Ni story yanje. Isanzwe yaranditswe nawe wenyene? Eko. Ubona ko ni igitabo ndabigenda. Uri kuguma wandika n'agakaramu. Ubu ndashaka kubona akantu ngaha mu ibarabara nkavuga ati ako kantu karankotse ku mutima. No kandi nkagateranya n'akandi nza kubona canke n'ibindi nza kwiyumvira canke ibyo nza mu buzima kanaka umuntu ahura nabwo. nkabona birahuye nkavuga ati reka ndakigererera ikintu kiri hamwe.
uri umwe mu bigeme basanzwe bashikiwe cyane mu Burundi, turakunda kubona henshi baguma ariko arakomata ati Kercy umukinyi mwiza abikora bien, none ubu unyurazanye n'akantu kawe ubona witeze postinga agakava warubibonye gute warusihe feedback? Postinga nyine abantu barabikunze barambwira ko haje duherera ivyo bikorwa tubirabe turebe ko ari sawa tugushigikire bose nidoze kuko si vya bose nayo ntuka ndashima mu kubikora support irahagije iyo idea yo kubikora wayivanye ni ndagufasha ubwo nuza waroza aba diaspora bakubitamo sponsor wapi na mu diaspora numwe fise anyitayeho apo ndabakeneye Rega n'abarundi barashaka gufasha umurundi nyawe n'abarundi mbere abarundi umengo nibo batwitayeho cyane nyine tubana ngaha mu iki gihugu cacu nyene gusa n'abahariya turabakeneye support nayo narayironse bon mu cameraman naco yigeze asaba kuko twari dusanzwe dukorana nanje nari naramukoreye aravuga ati reka nawe ndagusohore ukine kuko je nyene tuzamana ibintu nk'ivyo niwe yampaye na idea yo kuvuga ati eske wewe ubona ko wakuze nanje nkitwa umuvyeyi ndagusohore ukine ivyawe ivyo bavyiza ndumva ko ari vyiza nyene ce ndavyumvirako kandi nari maze kumenyera ukuntu abandi bakinyi bandika amafilme ndayandika ndagerageza ndayishira habona turayikina muri tournage abakinyi bawe wayakiriye bien baravuga ati Kercy bararyohewe si benshi bazi mwiyo tournage yanje gusa ndibaza siga mbere mubabonye amasura siga mbere wow Kercy ivyo byose reka bikora mu gihe mwino misi asanzwe ari muri feelings iziye feelings hambavuye gutora agakaramu kugira ngo yandike film asanzwe kandi afise n'umukunzi avyishimiye arahari uruzigane mwino misi maze imisi ugenda wunamye utekereje nakuze wakuze ndashaka kumenya ni gute umuntu akunze cyane mu Burundi ndavuga Kercy ashobora gufata iyo decision kandi nzi yuko afise abantu benshi bamugora oya yudakunze uburinda nyene ati jereka nyene nkunda abantu benshi kandi umuntu ategeza gukunda umuntu no ko afise umutima umwe uko urumva nkundanye n'uyu nojyana na benshi simenye aho nagiriye ikibazo rero byiza numva bagumana n'umwe bicitse mukabikora nyene nta myaka ijana kandi niyo ndiko ndanaje Kercy ku mukunzi we urumva ntavyo kumubanira nta myaka ijana bisaba ko afise oya sinavuze naguhaye par exemple ingaruka mbi zo gukunda abahungu benshi ko ndi umwe nyene nkwiriwe gutwarwa n'umuntu umwe ubunye mwino misi ufise umutipe umwe kandi ari chic reka tongere tuburamutse ahantu aherereye tumubwira yuko tumukunda cyane kandi ndamwishimiye ndamwishimiye nene mukunzi wanje reka kumwishimira gute twujye mu jamari sérieux cyane ari romantique ntavyo menya wewe umuntu yarakwigaruriye sike bigenda wunamye oya nyene sinari bwaronke wumva hafi mukonya anyereka ikibi n'iciza niyo mpamvu nanje ndamukunda urabona ko dufise abakobwa benshi ngaha mu Burundi usanga badafadika bagasenga wari mwabo wabavuyemo oya sinabo areka ntuneranye nabo mugabo kino gihe ibintu byose bikorwa kubera igihe usanga ndi mw'iki gihe canje ejo nzoba ndi mu kindi gihe ariko ndashaka aho nyene bariya wasize hariya nturuhindukira ukagenda kubahanura ukavuga ati muveyo je ndi mu munyenga oya nabo barabibona bakwiye kunyigira gutu ariko nawe bakwiye gutora ikaye ukabigisha ukandika plan ko kwigisha umuntu wese n'umutima wiwe umutima we urashobora kumuhanura ukamubwira ati iki kintu kireke si ciza ukakireka ndashaka kumenya Kercy atarafata ingingo yo gukunda umutipe umwe abipoze n'ubunye wayifashe ubona wungutse iki yajya nungutse iki
barangora kenshi sinaruhuka ngo fata umwanya nduhuke ndyame nduhuke sinaronkera umwanya wa famiye yanje ngo ndayiteho ndayiganirize wago muri mutumapu tumapu tudahera uri hehe sanga ndaje kukuraba uri muhira nkasanga umwe yafashe undi yafashe nyene nkaba ndi stress nkonda nkakwa gupfa kubera stress z'abahungu nta munsi yigeze ugira iyo storite ubese abatipe babiri gusa barenga baca baraguhurira ko baragupangira inomire umwe bari bane narahuye n'ikibazo sha gusa ngene je kona ntivyandana hagati birabaraba mutonde mwese mwumvise zageze gutoga story niko shaka utubwire yareka nibikira akabanga sha ariko wabivuze bari bane bimenya nkabanda ba oya nibisanzwe nambaze nuza kuvuga bari bane hama vyagenze gute mu minota umwe urashaka kuvuga kagahera ni karekare aha hano urahejeje ni karekare sinokavuga vyarangiye utsinze canke utsinzwe nyene wumva wotsinda abantu bane gute nta bantu bane wotsindura umuntu nawe ushizemwo logique uravuga ati aba bantu bariko barankina kuko bamenye vyiza rero ahubwo uca ubareka ukarondera uyundi mushaka waracangacanga uravuga ndaruha reka yes Kercy tubandanye no mu gisata ca filme aho twavuga yuko mu Burundi musanzwe muri ko murafatisha bukebuke umaze gukina ahantu henshi hatandukanye bavuga bati Kercy wow ubikora bien Kercy ndashaka kumenya iyo ugiye muri tournage agasokre ukoresha kugira ngo uze gukora ibintu binezera abantu nakaye iyo ngiye muri tournage banza basi bivana na sene baguhaye ukina wowe nyene ufise ibanga ukoresha ukavuga ati iyi nza kuyikina uku nza kuba nk'udufate ni sene y'umubabaro nza kuba nambaye uku nimba sene yo kugorwa nza kuba nambaye uku nza kurira nza kuyifatanya n'ukundi uko numva vyoryohera abantu kandi nkirinda gusuzugura abantu turiko turakinana abatwengera nkabereka umutima mwiza Kercy hari amararo usanga agoye aho usanga uri oblige gukina role yo mu gitanda uri mu mahomance menshi cyane mbega hajya nyene nta mundi mu acteur aravuga ati Kercy vraiment wabinkoreye neza tubakinye bien nta kurone tuca tugira koko kweri basi mwagira after party oya umuntu arinze akubwira ibintu nk'ivyo nya ntaba filime ntaba yayije mwayizi canke ayikunda baje guprofita umubiri w'abakinyi rero nk'uwo jana bimbiye nta n'ibimenyerano twonagiranira kuko uba wumva ico akeneye harya uba uri mu kazi si ngombwa yuko umukinyi wese muca mumenyerana ngo muje en couple canke ngo muhendane harya nta mukinyi wa filime yigeze kunda wapi for sure nukuri wagumye ugenda ku bandi batibe oya ni kurya udashobora gukundana n'umuntu mwigana usanga biri stress n'umukinyi wa filime kirazira ko mukundana usanga mucungacungana ukuntu ugasanga nyene sinzi naho mwogera amakuru asumira kugeza ino saha naho mwino minsi uri muri relation isara hajya ngo ex waracabana nyagufoyira ivyo ntabyo nzi mbe ex wanje nije gusa aba ex batatu reka ndamuvuge bien wapi ntumuvuge ndamuhore Usaba ex batatu basi umu ex ari muri entertainment aracagufoye ewana ntakenewe ko muvuga kandi sinibaza yuko amfuhira biramusha ngo kenshi iyo muhuriye ahantu ngarumva meze nabi ukuntu kandi aba makuru avugwa n'abantu nagira yabibwiye wewe reka ngo haro n'igihe yigira kwigumura muri Paris kora ariko muri mukunzi wawe none mwari niwe yabibwiye nyene vyaramenyekanye oya sivyo n'ububeshi umaze kumva amakuru ko yagumutse mu gihe wari ufise urubanza bamutumiye wewe wifashe gute ntabonye ko kakiriyo oya bon yari kumwe n'umukunzi wiwe ico gihe je nta kintu na kimwe vyari bindabamo kuko nari mu munezero wanje wow naco vyagutwaye Kercy Adnette Kercy ifilme inzira yanje ni filme uriko uramamaza ngoma ndayigaruka ko uri kumva ni ikogo goma duhe sojedi hajya zo ritaki zingahe
zoba ari lo 20 nozosohora indirimbo bambe ifilme inzira yanje watubwiye ko ari filme wanditse ivuga ku buzima bwawe kandi abakinyi bawe kuri YouTube yawe ushaka uzocubambika nyene ugashop ugafise nivyo nipfuza gusa nyene simbona neza ahantu bizoba umutahe iki ariko bizoza kubera ko hari benshi bakurikirana icyimviro avant hama kubirangura ni mu nyuma kandi je ndagukeje félicitations ko nakayindekeza yego no na restaurant hamwe tuzoza turava muri shooting dufungura neza n'akadeplacement nyene babwirizwa akadeplacement nyene abandi bagenda ngo ngaha mibarabara Kercy ikosa rya mbere rituma atabarira umukunzi we n'iryaye kubera ko sinzi na rimwe ntamubabarira sûr ukuri akarorero yakuvanze umufatiye muri ghetto reka ndakubwire n'umugabo ufise mu nzu uramufata mwaryamanye rero si kwera aza kukubwira muryamane wowe kwera bagukunda none umuntu yashize mu nzu ibaze aba yamurongo yatamukunda yamushize mu nzu atamukunda je numva rero ibyonya bitakiri kosa kuko abantu benshi gusambana babigize utuntu mengo ni naco katwaye bisa wewe umubarira nta ngorane je numva no mubabarira gusa yikingira gusa yibuke kwikingira ni bien yibutse kwikingira ni fresh Kercy iyo asohokeye ahantu hama umukunzi we akaba atabizi ukaba wajanye n'undi musore kanaka atazi ntibishobora kubaho ibyonya biza no mu mutwe ntibigikunda waramaze gufatwa ndamubwira ati ngire sohokanye n'umugenzi wanje hari ibintu akeneye kumbwira kanje kumwumviriza turasubira ubugenda usabye rusa ndamubwiye hehe yambwiye ko twicara hana okay kumbe warafaditse ukuntu oya ni byiza gusezera kuko ugize ikibazo umuntu akamenya aho gutorera voilà birashitse umutipe murakunda yimubanye 5 mu rukundo ugiye kumupresenta iwanyu abavyeyi aho muvukana ntabwo bamwakiye neza wewe ufatiye ngingo nabibatahuza bakamwiyumvamo kuko umuntu ukunda biragoye kumureka uko niho kimuhora ico kintu oya Kercy birashitse aratandukanye n'uwakunda batandukanye agiye ahantu azomara imyaka 10 ataragaruka Kercy yokoresha ireba ngabwira ngo muzigame aho biragoye imyaka 10 naba narashaje ata mwana asigiye utivyo yopfuma siga gute nawe ntivyomukundira deja rega umuntu n'umuntu kandi umuntu ni munini biragoye kumumenya wese mugabo je numva ubwanje bitoko n'imyaka 10 ibiri no kwihangana 3 ariko imyaka 10 ni seboko wa warapfuye ingombo zo zarakunda n'ubu deja arikiye gitoyi turabona ko uzawazanya tontu yatari ubusigaye ukunda vya vrai pani vya pirate Kercy nyuma yuko imbere ko turangiza iganiro nashaka kwaza ndagushimire ndakubwira yuko vraiment uri umwana mwiza ukunda gusupportingana kandi Imana igwezagire amena ntabwo ndabikunda ni kubera ko nanje kumbwira ngira hangeze narafashijwe rero nciye mbona umujournaliste ambwiye ati nshaka gukoresha ikiganiro eske kweri ko atakoresheje abandi ico uraciyumvira ko avuga ati jewe ndigiki hari abandi yari gukoresha kuko si wowe usanzwe uboneka kuri kamera wenyene mubwawe yakwitoye hari ababikenera bakabibura uvuga ati voilà Jenny incuro igira gatatu cyane kandi dukorana yego kubera ikino jo tigero nyankira oya nabandi sindabankira umuntu wese aje arakwituira mu muramwemerera yego bivana n'ibyo akenera kumbaza gusa gusa sinkunda umuntu amvumbura sindabikunda reka ndagushimire cyane reka ndakwibutse ubwire akajambo kamwe abakunzi ba Motivation Plus Media kuvyerekeye igikorwa ugiye gusohora itariki 20 za kuno kwezi
abakunzi ba Motivation Plus Media. Yeah. Ndabashimiye cyane ku kigoro kanyu. Ndashimira abakunzi rero banje bankurikiranye n'abasi banje basi mwataye n'umwanya wo kunyumviriza navyo ni sawa. Ndabashimiye cyane ndababwira yuko hari filme izosohoka Lovent z'uku kwezi nyene yitwa inzira yanje, nibaza yuko moja kuraba nyene ubuzima abakinyi ba filme ducamwo. Si jeje nyene bishikira nibaza ko ari benshi, nta bubeshi bwigeze bubamwo. Ibyo muzobona zoba ari ukuri, rero nipfuza ko moja kubiraba mukanshigikira. Bamwe bankunda nkabibona ko ari urukundo rw'ukuri, hama nibaza nyene ko namwe mumeze neza, banibazigama. Yes, Kercy, uzaniteka kubana nawe. Akoze kuduha kanya. Namwe murakoze cyane. Yes, bakunzi ba Motivation Plus Media, mwumvise turi kumwe n'umwana mwiza yitwa Kercy Adnette, ishimwe, yambara bien, yifata bien, umukinnyi w'amareresi niwe twabanye, yadubabwiye byinshi bitandukanye byerekeye filme yiwe. Ndababwira ko mugira subscribe, like, share na commentaire kugira ngo muze muraba ba mbere bien sûr, nanje nawe butaha. Bye bye.